Uno musi nifuza ko twobandanya tukubwira ngo reka kumviriza ijwi ry'iyo ngwara. Yego, ingwara irakubwira. Ingwara ivuga ngo jewe ndakomeye cyane, ndi cancer, sinkira. Abaganga bose baragerageje, isi yose yaragerageje, sinkira. Jewe ndi umugira wa sida, sinkira. Jewe ndi ikina kiriya, ndi ingwara idakira. Ico rica ingwara ivuga, nijo jwi ry'ingwara rivugira muri wewe, rikubwira, rigutera mu vyiyumviro. Jewe ndi akaranda kanaka kateye mu isi, nta kabuza jewe ungwaye ucupfa. Naho boraba baragerageza bakavura bazoguca ukuguru, nabo barora baragerageza igishoboka conyene ni ukukubaha agahamba ukabikimuga, ariko cecekesha iryo ayo majwi ariko arakubwira ngo iyo kanseri, ariko arakubwira ngo iyo diabete, ariko arakubwira ngo iyo hypertension, ariko arakubwira ngo iyo ngwara ijya n'iriya ko ndikira. Ninde yavuze yuko idakira? N'abana b'abantu. Ninde yagize demonstration canke ubushakashatsi akavuga yuko idakira? N'abana b'abantu. Nta na hamwe Imana yigeze ivuga mu ijambo ryayo yuko hariho ingwara idashobora gukizwa n'Imana. Nta na hamwe. Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'Ubugingo Busagutse TV, muri kumwe natwe uno munsi. Imana ibaho umugisha kubona muguma mudukurikirana mudasiba, kandi nizere yuko turiko turiga byinshi, tubasangiza byinshi by'ingirakamaro, kandi twese bidushoboza gukorera Imana nk'uko bibereye. Rero nk'uko bisanzwe tubasabe mu clique kuri s'abonner canke subscribe, hama kandi nako gakengeri nako nyene mu gaklik ko kugira ngo mwame muriko muraba mu rukurikirane rw'ibiganiro byacu, atari kubera dushaka kubaremera, ariko kubera tubashaka kuba ibyiza tuba twahawe n'Umwami Imana, maze namwe mugirirwe neza. Muri kumwe na Pasteur Jean-Claude Midogoro, muri mu kiganiro Be Lifted Up. Hama rero icubahiro aho camye, niko novuga à tout Seigneur tout honneur. Reka tubanze duhe icubahiro Imana, hama tubandanye ikiganiro cacu nyezina. Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo turagwaye icubahiro kandi turagushimiye Mwami. Turagushimiye kubw'uwo wese ariko aradukurikirana, turagushimiye ko umugirira neza Mwami, ko uduhezagirana twese, ukatwigisha, ukatwirura, ukadukomeza, ukadutoza indero nziza kugira ngo tube abayoboke bawe bakora ivyo ushaka nk'uko ubishaka mu gihe ubishakiramwo, maze tuve hano muri ino si dushikije imigambi yose wadutekeranye, tuza kugira ngo tugirire neza ino si, kandi Mwami mwiza tubere umugisha aho twashikiye. Urakoze, turagushimiye, ubane natwe muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kaze ubwira kandi rero muri kiganiro cacu cuno munsi, aho tuza kubandanya tuvugana kuco twari twaratanguye ubushize, kivuga ngo nuhitemwo kumva ijwi y'Imana, canke uhitemwo kumva no kumvira Imana. Haguhitamwo kubandanya wumviriza ayandi majwi akubwira ibindi, akukwegera ahandi, akukwegera mu bindi, canke anaguha n'ibindi vyiyumviro bitavuye ku Mana. Kuko murazi ivyiza byose canke ivy'abantu bita vyiza, reka tuvyite gutyo kuko niko biri, ivy'abantu bita vyiza byose si Imana ibibihumetse muri uwo mwanya ngo bikuzeko. Ndabakarorero, urashobora kuba ugomba ufate umuduga ubona ko ari mwiza, uwo muri kumwe canke abo muri kumwe bakubwira bati iyi taxi niyo nziza, nikiri nshasha, nikimeze neza, niyo twogenderamo, niyo twofata. Ariko wewe ijwi ry'Imana mu mutima ryoroheje niko rikunda kuza, ukumva rikubwira ngo ntiwinjire muri uwo muduga canke ntujane n'uwo muduga. Nta kibi abagenzi bawe bari bagushakira, bashaka gusa kugenda umerewe neza mu muduga ukiri mushasha. Ariko kumbure ha ruhande hari yindi ibayabaye, wewe wumva woja muri iyo ibayabaye, ariko abandi bakumva yuko kuja muri iyo nshasha kayangana nivyo vyiza kandi si bibi. Ariko muri uwo mwanya, muri ico gihe mugiye kwinjiramo, Imana yoyo yabonye ko ego amahitamo yanyu si mabi, mugabo hariho ikitameze neza kumbure mwebwe mutazi canke muza guhura naco. Muga Imana mu bumana bwayo, kubera izi vyose igaca ikongorera. Rero muri ico gihe, igihe uhisemo kumva ayo majwi yandi akwereka ubwiza bw'inyuma, ukareka kumva ijwi rikubwira indani muri wowe mu mutima ati burya nabwo ari vyiza, sigwaho muri uwo mwanya canke
sivyo uhamagarirwa muri uno mwanya. Bandanya muri bijye bibaye urashobora kugira ikibazo. Twibuke inkuru ya Samueli aja gusiga amavuta Dawidi. Imana imaze guhojeta canke kwanka Sauli nk'umwami kuko yari yayigararije atayumviye, yarungitse Samueli muvugishwa nayo kuja gusiga amavuta Dawidi. Yarakiri umwana mutoyi akiri kwa se, ari inyuma y'ibikuku ya se, ari yaragira yibera mu mashamba kuragira hiyo, atirirwa no muhira tiko ndavyibaza kandi baza ko ariko vyari biri. Igihe Samueli yashika mu rugo kwa Isayi se wa Dawidi, akavuga ati uhoraho yandungitse kurobanuza amavuta umwami mushasha wa Isirayeli, canke kurobanuza amavuta umwe mu bahungu bawe, ati bazane bose. Isayi na Samueli nyene bo baravye n'amaso y'umubiri, bagira ivyumviro nk'ivyo umwana w'umuntu, bobo bakaraba igihagararo. Samueli akabona uwugororotse uwurusha abandi inkomezi, igitinyiro canke igikuriro, igihagararo, avuga ati siyoma byo kuri uyu ngira niwe andungitse ko ndamurobanuza amavuta, kubera yaravye igihagararo. Kumbura uwundi akaza apfukama aca bugufi, akaza yiyoroheje avuga neza afise eloquence. Samueli akibaza ati uyu kumva ijwi kumbure mu bwenge bwiwe no mu vyo yarasanzwe azi bimwigisha bimusobanura ati umwami ategeza kuba azi kuvuga neza, ategeza kuba aciye bugufi kugira ngo ashikirwe n'abantu, ategeza kuba ari umugwa neza. Ivyo byose bikamuvugisha muri we nka kumwe nawe bihora bikuvugisha. Akibaza ati kumbure n'uyu. Ariko umwami Imana aramubwira ati mwebwe abantu muraba inyuma. Mu yandi majambo, ibibavugisha mwebwe mukavyemerera cane cane ni ibintu biboneka inyuma. Ati mugabo jewe Imana ndaba indani mu mutima, nkaba arico nkoresha mu guhitamwo canke mu guha abantu ibi na biriya. Ati mugabo mwebwe mubwirwa n'ivy'inyuma, jewe umwami Imana mbwirwa n'ibiri indani canke imbere mu muntu. Bisobanura yuko ushobora kubwirwa n'ibitari byo canke n'ubutari we mu mutima wawe. Ni naco gituma twaciye tuvuga tuti nureke kumviriza ayo majwi, ni uhitemwo kumviriza Imana n'iki kiravuga. Ubushize twabaganirije kukureka kumviriza ijwi ry'impwemu yahoje canke impwemu yo gutabwa no guhebwa. Uno munsi naho nifuza ko twobandanya tukubwira ngo reka kumviriza ijwi ry'iyo ngwara. Ego ingwara irakubwira. Ingwara ivuga iki? Ingwara ivuga ngo jewe ndakomeye cyane, ndi cancer, sinkira, abaganga bose baragerageje, isi yose yaragerageje, sinkira. Jewe ndi umugira wa sida, sinkira. Jewe ndi iki na kiriya, ndi ingwara idakira. Ico rico ingwara ivuga, nijo jwi ry'ingwara rivugira muri wewe, rikubwira, rigutera mu vyimviro. Jewe ndi akaranda kanaka kateye mu isi, nta kabuza jewe ungwaye ucupfa. Naho bora baragerageza bakavura bazoguca ukuguru, naho barora baragerageza igishoboka conyene nukukubahaga hama ukabikimuga. Ariko uno munsi ndakuzaniye inkuru nziza ikubwira ngo Imana mu ijambo ryayo ivuga ngo kubw'imishishagu ya Kristo Yesu, no kuvuga kubw'umubabaro wiwe, kubw'ibyo yababajwe ku musaraba, ingwara zose zirakira, kuko avuga ngo mwarakize. Ikindi naco ijambo ry'Imana rimbwira ngo bazorambika ibiganza ku bagwayi bandi abizeye. Aho ni muri Mariko 16, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo ngibimenyetso bizoboneka ku bizeye, bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Ntibigeze bavuga ngo bagwaye ingwara kanaka canke kanaka, oya, ni ingwara zose. Iyo jambo naryo mejeje kuvuga muri Petero wa mbere 2:24, kubw'imishago twarakize. Umviriza rero iryo jwi
rikubwira ko Imana ikiza indwara zose. 2 yuko kubwo kubambwa kwa Yesu ku musaraba hariho inzira yo gukiriramwo indwara zose. Reka rero cecekesha iryo jwi, ayo majwi ariko arakubwira ngo iyo kanseri, ariko arakubwira ngo iyo diabete, ariko arakubwira ngo iyo hypertension, ariko arakubwira ngo iyo ndwara ijya n'iriya ngo ndikira. Ninde yavuze yuko idakira? N'abana b'abantu. Ninde yagize demonstration cyangwa ubushakashatsi akavuga yuko idakira? N'abana b'abantu. Nta na hamwe Imana yigeze ivuga mu ijambo ryayo yuko hariho indwara idashobora gukizwa n'Imana. Nta na hamwe. Rero kubw'ivyo hitamwo kutumviriza ayo yandi majwi avuga yuko izo ndwara zidakira, ariko uhitemo kumviriza Imana ivuga ngo jewe ndakiza, jewe ndashoboye kugukiza. Urondere mbese n'amatemonyage intahe ko zirahari z'abantu bigeze kuba bagwaye bene iyo ndwara iriko irakuvugisha muri uno mwanya, iri mu mubiri wawe, mugabo bagakira, Imana ikabakiza. Wigaburire bene ayo majambo kugira ngo ayo majwi akudekuraja, agutuma ucika intege yuko utazokira, uyasubirize n'ayandi majwi ava mu ijambo ry'Imana no mu ntaye wumvise akubwira ngo uzokira. Ntutane akagazuzo, ntiwidekuraje, ntuhebe. Umwanya ukiriho, umwanya ugihumeka, Imana irashoboye kugukorera igitangaza. Vyizere, uhitemo kumviriza ijwi ryayo. Uwundi muntu ushaka kubwira uno munsi, n'umuntu ariko arabwirwa n'ubukene ngo iwanyu raba so, raba sokuru, raba abo muvukana, raba abo bose bari mu muryango iwanyu, raba igisokuruza, raba aho wavukiye, raba aho wavuye, raba ni muri mu gisagara ca Bujumbura canke mu kindi gisagara cyose, raba ikaratu ubamwo, raba kumwine wambaye, raba ikirato wambaye, raba impuzu, raba ikina kiriya. Ndaje kubwira ngo iryo jwi rinumye, ricecekesha. Uribwira uti hariho inzira yo gutunga nkatunganirwa ntigeze mva mu muryango w'abatunzi. Hariho inzira yo gutabagwa nkapfa ntakenye, kuko Imana muri Kristo Yesu yashizeho uburyo bwo kugarurirwa amahirwe yo kumutunzi, kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo Kristo ubwiwe, Yesu umwami wanje, yigize mukene kugira ngo mbe mutunzi. Icyo ni cambere. Icya kabiri, ijambo ry'Imana rimbwira ngo ndi umwana w'Imana, umwana w'Isumba byose, umwana w'umwami w'abami. Kandi uwo mwami w'abami nyene isi nibiyituye ko byose ni gwiwe, agaba ibihugu byose, amashamba yose, inka zose zo ku mpinga y'imisozi, ibikoko byose, amashamvu yose nayiwe. Kandi agaca gereka ko mu ijambo ryiwe akambwira ngo mbega ko naguhaye umwana wanje ngo gupfire, ni giki ntoguhera muri we? Mugenzi, ntutwagwe na Satani, ntaguhende. Suko wavukiye mu muryango ukenye, suko nuno munsi woba ugikenye yuko uzopfa ukenye, sivyo. Amahitamo yawe guhitamo kumviriza ijwi ry'Imana ririko rirakubwira ngo naratanze ubutunzi muri Kristo Yesu umwana wanje natanze ku isi, naratanze amahirwe yo kogorora ndi wamwizera. Bari ryo wumviriza ijwi riko rirakubwira ngo ntibizokunda, ntibishoka, ntaho byakabonetse. Nibyo ntaho byakabonetse kuko bigiye kubonekera muri wewe. Haleluya. Bigiye gutangurira muri wewe, bigiye guhera kuri wewe, bigiye gutangurira kuri wo. Urwo rubyaro rushasha rw'abatunzi, urwo rubyaro rushasha rw'abatabawe, urwo rubyaro rushasha rw'abagiriwe neza n'Imana mu buryo bw'ubutunzi, bigiye guhera kuri wewe. Vyizere, wumva iryo jwi rikubwira yuko bishoboka, wumva iryo jwi rikubwira ko hakira amahirwe, umwanya ugihumeka, umwuka w'abazima. Wumve yuko Imana yaguteguriye ubuzima bwiza bururaniwe muri byose, atacubuze, ahubwo uhagijwe muri byose kugira ngo ushobore gukora ibikorwa byiza byose wateguriwe kugenderamwo ngaha muri inosi. Bari ryo wumviriza, bari byo ucisha mu vyumviro, bari byo ugumiza mu vyumviro vyawe, bari byo ugumiza mu kanwa kawe. Abandi shaka kubwira uno munsi,
n'umuntu afise ijwi muri we yumva hari ikintu kiguma kimubwira ngo si kibanza ciwawe. Ufise ikintu mu minwe kugiha abandi wumva umengo nta kibazo. Umaze gukorokesha imbanyi nyinshi zibiri zitatu, mugabo wumva ikintu muri wewe gishaka kukubwira ngo nibisanzwe. Wumva ijwi rikuganiriza kubwira ngo nibisanzwe. Umaze kudandaza uhomba inshuro zitatu zine vyikurikiranya atacushika ko mu buzima, ariko wumva akantu mengo karakubwira ngo n'abandi barahomba nibisanzwe, bibaho mu buzima. Umaze kubona mu muryango iwanyu umwigeme kanaka ntiyarongowe kwa naka na mwene wabo na mutoyi wabo, bose bamaze kugera mu myaka ikuze, ariko nta nagacu ka mariage. Nawe mu muryango iwanyu uravye mukuru wawe canke muvukana, nawe ubona umengo bishaka gusa gutyo, ariko vyose uvyakiranye ubugwa neza, wumva ijwi rikubwira ngo nta kibazo n'amahoro. Ndagira ndakubwire yuko hariho ijwi ry'Imana rikubwira ngo tuza, ndi kumwe nawe. Nimba atari ryo wumvise muri ivyo bintu byose mejeje kuvuga, ariko akaba ari rindi jwi rikubwira ngo vyihoze ntacu, iryo jwi si iry'Imana. Harageze aho wumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo sinakugeneye kuba uwuciriritse, sinakugeneye kugorwa, sinakugeneye kwibwa ibyawe, kuko iryo jwi riko rirakubwira rishaka guhuma amaso ngo vyihoze vyihoze. Iryo ni ijwi ry'igicaniro cashiriweho kurigita no gutikiza ibyanyu muri uwo muryango wanyu, ivyo byose biriko biraberamwo. Ariko kugira ngo ico gicaniro kigume kinyegeye, kuko Satani n'umwami w'umwiza, kikubwira ngo ceceka, ntaco, vyihoze ntaco. Ariko jewe uno munsi nje kubwira ngo haguruka wumvira Imana ikubwira ngo igihe cawe co gutabagwa cageze, kuko amahirwe naya bose, agakiza na ka bose, urukiza n'ugwa bose, ugutabagwa n'ukwa bose. Umwizeye gusa bitegerezwa kukubako. Rero hita mwirijwi rikubwira ngo mwizere hamutabagwe, kuko ibyakubayeko nta na rimwe Imana yigeze itubwira ngo tuzoba mu magogo. Ahubwo Yesu yaje kuvuga ngo nje gutabara abagowe. None gute Imana yakubwira ngo inezererwa muri ayo magogwa, wigumireyo, ntihagire ico ukora, vyihoze ntaco? Oya, iryo si ijwi ry'Imana, iryo ricecekesha. Ahubwo wumvirize ico Imana iriko irakubwira muri kano kanya, ikubwira ngo haguruka uvyanke, haguruka ndagukureko agasuzuguro, haguruka umpe ikibanza nkore biciye mu kwizera, maze ntabare wewe, uruvyaro rwawe n'umuryango wawe. Ntiwemere ikintu cyose kiza kubwira ngo heba, niwihoze, ntaco bitwaye, niko zubakwa, niko bigenda. Ubuzima nta kundi, ukundi kurahari, kuri muri Yesu. Iyindi nzira yo gutabagwira iri muri Yesu, ayandi mahirwe arahari, ari muri Yesu. Ntuheberane, banza uje imbere y'Imana, niyo nyene yakwibwirira ngo numvise, tenyenya ndi kumwe nawe. Aho niho uzohagarara uri mwituza kandi wuzuye amahoro. Kuko akenshi uzosanga umaze kumviriza ayo majwi, ubandanije kuyumviriza, ego nibyo uba mu kibanza cyo kumera nk'uwiteze cyangwa nk'urindiriye, mu bwabo ukumva ata mahoro menshi abirimwo, ukumva hama hari akantu kakubwira ngo mugabo kumengo hari ikindi ciza ntariko ndabona, hari iyindi nivo, hari urundi rugezo ntariko ndabona. Rero hitamo kumvira ijwi ry'Imana rikubwira yuko ivyo bintu vyisubiriza, ivyo bintu vyamba vyaje kugusahura mu buzima bwawe, kugusahura umugisha, kugusahura uruvyaro, kugusahura amahirwe y'ubugeni canke amahirwe y'ituga ryawe, ntibivuye ku Mana. Rero niba bitavuye ku Mana, Imana yavuze ko izontabara canke izotabara abayizeye, reka nanjye ndayizere intabare. Rero turangize tuvuga ngo niba ari ingwara iriko iravugana nawe, ikubwira ibidashobotse vyo kudakira, yibwira uti
kubw'imishijago ya Yesu narakize, canke niba utarigeze mwami Yesu uti Yesu arashobora kunkiza, ngoma ndamuhungireko. Niba ari ubukene buriko burakuganiriza, bwibutse yuko umwami Yesu yigize mukene kugira ngo wewe ube umutunzi. Nimba ari ibicaniro biriko biravuga shema, igicapo kanaka ngo nawe uzotegerezwa kugicamwa, nawe ntuzorongora, nawe ntuzorongorwa, nawe uzopfukenye, nawe ntuzotunga gutunganirwe, nawe ntuzovyara kubera wabonye bose mu muryango niko vyagenze, nta numwe yigeze abikwepa, nawe uzokorera naka nkuko nabo bamukoreye. Oya, ico gicaniro kibwire ngo hariho uwakunesheje ku musaraba w'Igorogota, yubaka igicaniro kigusumvye inkomezi. Uno munsi niwe mpungiyeko, kandi uno munsi niwo munsi w'intsinzi yanje kuri wewe. Nzovyara, nzorongorwa canke nzorongora, nzotunga ntunganirwe, nzotwara ivyanje canke nzoronka ivyanje, wewe ntaco uzontwara ciwanje, ariko nzoba uwa mbere ndabavuyemwo, ndababera akarorero nabo bizere. Bari ivyo vyiyumviro, bari iyo majambo, bari iryo jwi uguma ucisha mu mutima wawe no mu vyiyumviro vyawe, kuko ukumvira Imana kuruta ibimazi vyinshi. Niwumvira ijwi ryiwe, ukumviriza ijwi ryiwe nkuko nabibabwiye tugitangura inyigisho mu kiganiro giheruka, uzogira amahirwe yo kuexperimenta, yo kubona ubushobozi bwiwe buza mu gikorwa, kuko buje gushigikira no gushimangira no gusutena ijambo we nyene yavuze canke ijambo yahumyetse bakaryandika. Rero ndangije ndakubwira ngo haguruka, hitamwo kumviriza Imana, ureke kumviriza ayo yandi majwi y'ibindi bintu byose byoza kuvugira mu mutima wawe canke mu vyumviro vyawe, canke mbese n'ayandi majwi y'abandi bantu bavuga ibindi bihushanye n'Imana, baza guca intege canke baza kugira ngo nubihebe nta kundi. Oya, nimba Imana itavuze ngo heba ntuhebe, nimba Imana itavuze ngo reka ntureke, nimba Imana itavuze ngo numa ntunume. Shishikara wizere, shishikara uhamagara Imana, shishikara wumva ijwi ry'Imana, uryumvirize kandi uryumvire, uzobona ubwiza bw'Imana. Nkuko Yesu yabwiye Marita ati niwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana, niko nanje ndakubwira nti gwiza ukwizera muri wewe, gwiza amajambo y'Imana muri wewe, gwiza ivy'Imana yavuganye nawe uvyagure cane, ubigire bizima muri wewe, kuko niwizera by'ukuri nta kabuza uzobona ubwiza bw'Imana bukugendera kandi utabagwa, kuko wahisemo kumvira kandi no kumviriza ijwi ry'Imana, ari ryo rizoherekezwa n'ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe. Wakoze cyane kudukurikirana. Imana iguhezagire kandi igutabare mu vyo urimo, ikugirire neza, iguhe umugisha. Shalom shalom.